no favor without limits. G and Films, Good News Films, double favor without limits. Ifise intango kigira n'iherezo. Ifise intango kigira n'iherezo. Ifise intango kigira n'iherezo. Ifise intango kigira n'iherezo. Intango iragoye, intango iragoye, intango iragoye, uyisengere. Intango iragoye, intango iragoye, intango iragoye, uyitondere. Intango iragoye, intango iragoye, intango iragoye. Wow. Yes, ashimwe. Yes, Karibu. Shero urameze neza? ya ndashima Imana. Ayandi makuru rero. Meza? Sheri, hari ibintu maze iminsi nitegereza kuri wowe nkumva ngize amakenga. Burya uracahagaze neza mu gakiza? Ndacari mu gakiza cyane. Ni kubera kumbajije. Ni bisanzwe. Gusa urabona ko umaze iminsi utaza kuri eglise, niyo uramutse uje uza wacerewe cyane. Rero urabizi ko urukundo je rw'ibanga runyegeje sindarukunda. Burya narabwiye pastor yayo wacu ko ndi mu rukundo nawe, kandi ko dufise projet yo kuzobana, mutegerezwa kubimubwira adusengere aduhanure nk'umuvyeyi. Rero amaze iminsi atakubona arakumbaza kandi yagiye hehe. Rimwe na rimwe habura icyo nishura ko nanje nta makuru na make yamfise. Rero ndashaka kukubaza, uracahagaze neza mu gakiza? Uracahagaze neza mu Mana? Wagize ikihe kibazo gituma uza wacerewe kujya hose muri eglise? Ntukiri kandi wa wundi nzi, kandi wanje wa wundi wa mbere. Oya, habaye iki? Shiri, ntabwo nigeze mpinduka, kandi wakera ni nawe kane ubu. Usibye nyine ibintu bimwe vyagiye biramfatira. Shiri, ndavyemera ntabwo mwiza cyane kuri eglise, ndetse niyo bishize nkaza koko nzankacerewe nk'uko bivuze. Ariko nanje ntabwo ari jewe. Shira, akazi ni kenshi cyane muri iyi minsi mfise. Umenya ko no kuruhuka bingora, nguma nkora. Ntabwo ndonka n'akanya ko kuruhuka. Ariko mpora niyaranje rimwe nkaza ntihajya muhora mubona nza nacerewe. Ariko si uko nahindutse. Shiri, nuko ari wo mwanya ndoha. Kandi urazi ko akazi nako kaba gakenewe muri ubu buzima. Ariko Shiri, uko biri kose eglise turayikeneye cyane, kuko ejo tuzogenda tubiture bazoze kuduhezagira. None uzaza kubasaba service kandi batakubona? Eglise turayikeneye. Ego akazi ni sawa,
ariko hari igihe binancanga kuvuga kuri bize donc ubura umwanya wo kuza kuri eglise nitwaje kubitura ngo baze kuduhezagira nabo bakatubwira ko bari bize mva bizoryoha gerageza uzuraboneka kandi ibintu byo gucirwa si byiza gucirwa mu ngoro y'Imana si byiza basi warose n'uwo mwanya wo kuza iza kare anyway wigeje ngeye mu masengesho turashobora kujana Sheri Sheri ni vyiza kujana kuri eglise kandi nari ndabikeneye ariko ntabwo vyokunda bivanye n'ibintu ngomba nkore mu mwanya bisa akazi kenshi ngomba marira Sheri ndagusezeranya ko ninamara kubiheza basi ndakubaza numve ko nagusanga ariko manze basi ndabirangize tuzogize neza si reko ntabwo ndagusabesha uze kwibuka kunsengera kandi nanje aho nza ku bandi ndaza kugusengera nta kibazo okay sheri wanje reka ngende gusenga ndagusengera nta kibazo sawa ama Sheri ntabwo nza kuguherekeza kubera ko nsa n'uwacerewe nagomba maze nitegure kugira ngo sinze gucerwa cyane ndabigusabye rero unyihanganire siko nta kibazo reka ngende Tony ya bugica tumye ndakurondera buriya ndagufitiye inkuru itameze neza burya mu buzima umugabo arinda kaje Pamela bamenye ntakibarizwa mu isi y'abazima. Tony ndazi ko nakubaniye nabi nanakubabaje muri byinshi kubwiye bikunde ubaho utekanye reka jewe nawe dutandukanye ngiye gusaba divorce igikenewe no kuza kuvyemera nutavyemera birakusha ngwingwe igutwara igitumbwa ikagutanga kuraka ariko Pame kubera kumeze gutyo je croyais que ushobora kuba wihanuye wisubiye ko n'imiburiburi ukaza ufise umutima uciye bugufi umutima nk'uw'umukenyezi umutima w'umuntu ashobora kurekonesa amakosa amafuti yiwe aka kanya nyene uribaga ivyo wakoze rero abari gucundusha n'amanyana kubera kumeze gutyo uzi n'ikindi Pamela sinigira mvuga kabiri aho naje kuvuga nimba ufise yoje kende no ntibishoboka Pamela bro c'est vrai que Pamela tutari kumwe twahukanye ariko nta kintu kibi nipfuza ko co mubako s'il te plaît mbabwira kuri kurambesha byogenda gute yicwa n'iki bro mumaze kudivorce buriya Pamela arafise ubwoba bw'uko mpava mugabura amatungo yiwe. I know ariko
ivy'urupfu bije gute? icyo yakoze yaciye abigurisha byose. Amafaranga yagurishije yirukira kuri banki kuyabika, ahuriraho n'abasuma barayamwiba yose. Pamela yarataye umutwe, yaraturubuye. Muri kwa guturubura Pamela yahisemo kujya mu kabari kwiyahuza inzoga. Mu nyuma acahuriraho n'umugabo w'umunyamafaranga ifise, amujyanye muhira kuruhuka. Pamela acayibaza ngo ni bya bindi babandi kwa kundi yama bikora, acashaka kumwiba. Kumbe wa mugabo n'umuntu atamenyeye ngo akoresha imiti. Uramurikirana neza. Buriya wa mugabo yaciye amukorera akantu, aramushuhura. Buriya Pamela yishwe na accident. No. Yes. Nibishoboka, nibishoboka. Pamela. Pamela. Oya. S'il te plaît. Oya. Pamela. Pamela. Oya. Mbiriza. Take it easy. Bugiye twe turapanga nk'aba Imana. Ndagusabye wihaye. Sivyo? Tony. Please. Intango uyisengere. Sheri. Ben ariko ndarota cyane. Umuntu avuye haninde. Uwo mukobwa avuye haninde. No. Sheri nivyo yari umukobwa. Ariko yari mushiki wanje. Cyuri kuramenda ngo yari mushikawe. Muvuga ngo sheri. Nimba yari mushikawe koko. Mwaravumwe, murongera muravumwa, ni muri abantu. Manzo nkure ku maboko. Nkura kwa maboko. Je wampenze ngo ningenda mu cumba. Kumbe ngo hari umuntu mama wanje ngo ariko ngo telefone ngo mba ngo mugiye gura ngo mama ngo ningende kwinyegeza. Kumbe warashatse ngende kwinyegeza haje umuntu w'umukobwa ngaha. Ujya mukobwa numvise muvugana ngo sheri shushu ngo ibiki nibiki. Ujya mukobwa ninde? Wari kurankina mu bwonko jewe wabonye ko ndikijuju jewe mu mutwe yawo wompenda. Okay, Sheri, calm down basi ndagusigurira. Tuzishava. Nani ngo wifuza ko ndagusigurira? Ubwo urafise rero cyo wosigurira. Okay. Ariko shu. Ngo shu. Uragakatisha ukora isarade uragatekisha utarya. Murebe ngo urafise ibyo usigurira. Vuga. Ndabona ko atacufise usobanurira. Ndagiye. Nzosubire kubona message canke apeli yiwawe. Ufise ubusobanuro buhagije kubijanye n'ibyo umukobwa numvise. Intango yivyukora ukwintango mbiza n'amaherezo mabi. Intango uyisengere. Intango uyisengere. Hello, Mama Zo. Oya shajoka ba akumwana kayo yivu. Urumva ukuntu byagenze. Ejo bundi haje abapolisi buzuye pick up wagira ngo baje kutora umwicanyi. Umugabo wanje bagiye bamudatse bamubosha amaboko bamwicayeko wamenga baje gutora icihevyi. Urabona biheresha babu wagira ngo nivyo baje gutora. Rero uno musi niho basamye urubanza. Urya niho nkivayo niho ngishika muhira. Bamusomeye ubu tuvugana bamaze kumugeza hariya muri ya yindi si yo kumusaga ari mugasha.
aha rero jewe umutima wanje wanyagabutse ndagowe sifise icyo kuvuga sifise icyo gukora Amina ego nukuri musengere ego murakoze ego sawa murakoze nanje ndabarindiriye mana yanje mana rutunga bora ingero y'icaha n'urupfu cyane ikibi naje ibi bintu birankozeko kandi jewe ataco nabikozeko uwo nzabona akora icaha nzomwamira kare kuko ndabona ko kigakwega n'abantu b'inzirakarengane aha ngiye ko mwidutse nyene mana yanje nagowe kumbe yanziragutse yanzi n'agahigamuka muri kigongwe none je ndayiraramwo jenyene none ndarara hehe koko ndarara hehe ndaryama hehe ndagowe ariko ganate byukuri hano ubona ko mwakoze ikosa ugatanga uri umuvugisha w'Imana bikarangira wivugishije byukuri iki cyaha mwakoze nukuri sinumva uburemerezi bwacu ehera abatoni n'umugore wiwe Pamela bariko barayirera urugo rwarabomotse kubera mwebwe ishengero ryarabomotse intama ziriko zirayerera iyo niyo umwungere wazo pastor ubari mugasho mugano wawe ngo bakubise umwungere intama zirasanzara none vyukuri ibi bibaza yuko Imana itari kirabibona bibaza yuko Imana itabizi nukuri Imana izobahana abaza ko Imana izobere kuko nyene ganati nukuri mama pastor mbere na mbere nukuri mbanje kubasaba imbabazi urabona ivyo twakoze byose twabikoreye inyuma y'urugo ariko urabona byaravuye birabashikira kandi byarakoze ko nabandi benshi byarabahitanye kirenze n'ivyo n'Imana arayisavye imbabazi kandi aziyo ko ari munyakigongo nayo yarambabariye nade akabonge mwateye Toni inzira karengane umuntu w'Imana akwije ibisabwa umukristo abushitse mukamugogosha hajya ni gukora mu mbone y'Imana nukuri je numva umutima wanje unyemeza yuko mwebwe bitazoherera uko nukuri kuvyerekeye igikomere twateye Toni ndazi ntivyoroshe kuko ni igikomere cyamukoze ko cyane nukuri je naragerageje kumwegera ndamusaba imbabazi ariko amahigwe asanzwe afise asanzwe ari umuntu asenga asanzwe ari inshuti y'Imana yiyegereza Imana cyane buke izo ziramusomora kandi ifise icizere ko izonamwirura ikamushumbusha kandi aho ngeze amaso mbona nukuri Toni Imana yatanguye kumugirira neza no kumwirura injira ntihugaye ni karibu yemwe ni karibu Claudia Jesse ngene yamarira yawe ngaha muri urugo rwanje sinshaka uyakure ngaho ujane Claudia jenda gusavye kuramarira muri urugo rwanje iyo asohore hanze noneho n'umugabo uje kuraba ntari ngaho urabizi ko ari mugasho umugongo
urakize ubwo ntiyasatse n'umwenda kinyibutse umugongo ubwo ntiyasatse ndori umwana turambaye barayo ababyeyi barashawutse ababyeyi barashawutse ubwo uyu mwana utamutaha iyi si ntaho tuyikunda ntakigenda isi irashira igashirana n'ibyo duhangayika turondera yo mama pasta Pamela yabaye iki Pamela yapfuye kw'izina rya Yesu Mama pasta nanje napfa kumugoroba jewe nakwingiza mbabarira igitenge kizaho kwambaye ndambara yo yatahuye mbabarira mama pasta mbabarira je nakwingiza mbabarira ndakubabariye urakoze yo abasiwe yo Basha Pamela jarakomeye n'ukuri Pamela jarakomeye afata amatungo yiwe yose yarafise arayagurisha amaze yicomekera mu kirori kwirira ubuzima aribwo womuriye kumba asohokanye n'umuviri masoni barara ijoro ryose barakesha atasha carumba agiye nk'ifu y'imiti yapfuye mana mana babarira pasiteri Pamela upfanye ubuto ikimbabaje nuko apfiriye mu byaha atarihanama mana yanjye mama pasita cyane hari irasiyo yawe n'igitenge wambaye ndacyambara ndakwinginze mbabarira mama pasita nade na Claudine uru rupfu rwa Pamela rutubera isomo twese ruduha inyigisho kuko apfuye kabiri apfuye impfu zibiri apfuye urupfu rw'umubiri apfuye n'urupfu rw'impwemu hose arapfuye apfuye mu mubiri apfuye no mu mpwemu urumva ko aguye mu byaha babajwe nuko apfuye atihanye mama tubabarire ariko mana ubu murabona yuko imana ya Toni itanguye kugenda yihora igenda imwihorera ndabinginze namumubwira Toni adusabire mana ntitutigiritse ku murongo nitumarira twese yo uwo mutima mwagize wo kwihana mugumane kandi mwihane ubutagisubira mwihanireko mama nadugije amaboko ubu nahazoza nzomuraba nka sumu yica jawe naraye urabona sumu y'imbeba jawe nzomubona ubwo sinzaraba barabyaranye nasha ingero
cyane muze twihane uburake bw'Imana umucane muruhuke Yesu twaje intango uyisengere intango uyisengere. Okay. Ntivyukuri reka manze ndagushimire kubona ushoboye kumaka akanya uyu munsi ukaba waje kugira tuganire. Navyo nari niteze ko biza kuba ariko urabinkoreye. Nta n'ikindi kintu nifuza kukubwira, ni ikintu kimwe cyonyine. Nifuza kugusaba imbabazi. Umbabarire kuri buri kimwe cyose noba naragukoreye. Ndabizi naraguhemukiye. Nakubereye umwana mubi. Ibyo utari unyiteze ko byose ndakwingiza imbabarire. Ndagusabye. Kandi bavuga ngo intango ni ya kare. Kandi ikintu cyose gifise intango gifise iherezo. Rimwe na rimwe hari igihe dusenga Imana tuyisaba ngo iduhishurire. Ndakunda Imana cyane ubigihishurira abantu bayo. Hari igihe bayishurira biciye mu nzozi canke ikabahishurira biciye mu kugaragaza n'amaso yabo icyo baba bifuza kibagaragariza. Kandi nkubwije ukuri jewe Keria sinari gupfa mponyoje ikirenge canje muri no nzu yawe bitewe n'ibintu niboneye n'amaso yanje. Ariko kuba naje nashatse ubone ko nagukunze urukundo rutaruguru heyi. Kandi burya rimwe na rimwe umuntu amenya agaciro k'ikintu yari afise iyo amaze kugitakaza. Hari ikintu ushaka kukwibariza? Urankunda? Canke byibura warigeze unkunda? Okay. Nivyukuri ibintu ngoma ndakubwira byose bivuye ku mutima wanjye. Nta munsi n'umwe nigeze nifuza kukubabaza nubwo byashize. Wumve neza ko ntari ndabigambiriye. Singisiri muri jewe. Okay. Naragukunze. Ndagukunda. Kandi nzokwama ndagukunda. Ikirengeye byose sico. Nuko umutima wanje kumukunyishutse. Ndumva neza ko ari wowe nkeneye kubana nawe. Ndumva neza ko nabanye nawe koko nabangiza ibibazo. Ndakwingenza sindakubeshe narahindutse. Ndumva hamwe mu mayandi mahirwe. Nukuri wobona kandi mushasha. Nakoze amakosa n'ibyo ndabyemera. Kandi narababaje umutima wampunze. Kandi koko nta n'ibyo nari gukora. Usibye ko habaye kudatahura gukwiye ku mutima wampunze. Ku by'ukuri nakubesha hamwe mu mayandi mahirwe. Nokwereka urukundo ndagufitiye. Burya abanyembaraga kira kunyemerera ndakubwira aya majambo. Mbwira kunyemerera ndakubwira aya majambo. Cibizi basuzunguza umutwe nimba wumva utagishaka kuvugana nanje. Ndabigusabye. Sinzira ijambo ngo ndarihereye kuko nanje ubwanje numva riri kurira ndashobora imere.
umunyembaraga igihe cyose arihorera. Ibintu byose nagukoreye nta munsi n'umwe wigeze wifuza kwihorera, kandi warabibona. Wari ufise n'uburenganzira bwo gushobora kunyishura, ariko nabyo wakoze. Kekura umukobwa ukunda, ufite umutima ko gukunda, ndetse wari wifuza umuntu w'umwizigirwa, kuko wa muntu wumva ko ataguhemukira. Wamaye amahirwe, ariko amahirwe wamaye ntabwo nigeze ndayakoresha, ahubwo nayapfishije ubusa mu kwiruka nyuma y'umukobwa, ahubwo jewe ubwanje ari ikintu ariko ndasesagura. Ibyo bintu ndavyicuza. Mbabarira, ndakwingiza imbabarira, uzobukoze. Kandi ujya imbere y'isaha si isaha, kandi n'inyuma y'isaha si isaha. Umuntu wese akwiye kwirinda gucerwa kugira ngo ntasange atakaje amahirwe Imana yari yamuhaye. Nkubaze, kuzi twari ko turategura mariage ukaba utigeze uhagarika kumvanga n'umunsi n'umwe. Hamanga urankunda? Urankunda? Urukundo rwawe nubwo kwifuza ko ninashika mu rugo rw'iwawe icyayi cyanje cyo mu gatondo kizoba amarira, ibyo kurya bya saa sita no mwijoro bizoba amarira. Nibyo wifuza? Niko rukundo nkunda? Kandi iyo telefone yawe ibyiza sengera intango y'ubuzima kw'intango mbi n'amahitamwo mabi sengera intango y'ibyo ukora. Double favor without limits. G and Films, Good News Films, Double Favor without limits.